Wacitse umuriro sha. Ahandi se bayijyana. Ahandi bayijyana. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umerereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira na makuru avugwa nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Gushika ubu rero inkuru iteye ubwoba ku mukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yuko aciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwiyonkora ku mukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru rero akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu na makuru ateye ubwoba muri etat major naho nyene inzu iriko irashana cyane ko vyose turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ayijije kudushikira umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'ubwoba n'igishika vyose yobaheje guca afata ingingo ikomeye cyane yo kwikura kuri mugenzi wiwe wa Congo Felix Tshisekedi. Amasoko yacu rero turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ayijije kudushikira nyuma y'uko ari icuka gikomeye cyane ko umwanya ku mwanya turashobora kugabwa ko ibitero amakuru rero mu buryo bw'idonido tujyaho tubatosorera kandi tubashitse ko kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka rero nsubire ndaguhe kaze kuri wumviriza amakuru yacu werereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka na wese mwumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu caciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abatwumviriza muri ku mugwa mukuru wa politike abatwumviriza muri nga mu gisagara c'ubudandaji ibujumbura na mwese muherereye makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane. Reka rero tubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akandi ko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano ndagateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu caciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejije kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Twabwiye rero ko ari amakuru nyuma y'uko vyari bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye ari bugirane ibiganiro vy'ibangana mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye nga mu gihugu caciza c'u Burundi ariko aribonekezamwo intureka ya kudeta umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nyuma y'uko ijyanganje General Prime Niyongabo we n'akarwi kiwe bishinze kandi barahirira gukura ko intwaro y'agahotoro. Amakuru rero ava muri etat major na makuru ateye ubwoba nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yobahejeje kuraba yuko ibihugu vyose biriko biramuraba ko na cane ko bimwe vyatanguye kumwiyonkora ko na cane ko bivurwa yuko ari umujenerali akomeye cyane gushika ubu ngubu yoba yivanze muri iyi ntambara. Iyi ntambara rero igihugu c'u Burundi kiriko kirafashanyamwo n'igisirikare ca FARDC mu kurandura no kugwanya umwari wa M23 uriko uragwanira muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umwanya ku mwanya inkuru iteye ubwoba ngaho ku kibuga c'indege citiriwe Mereke Ndada ibujumbura yoba igira ishike nyuma yuko vyose turi buze kubigaruka ko makuru akomeye cyane ajeje kudushikira umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero yibanga dukuye mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza yuko gushika ubu ngubu aho arembeye ibintu bikomeye cyane na cane ko umwanya ku mwanya murashobora gutangura ikigandaro na cane ku bw'amasoko yacu mubegereye umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye. Dr Jire aturuka mu gihugu c'Ubwongereza ajeje gutanga umuco ku vyerekeranye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibuke yuko uwo mudogiteri nanone yahora yita ku magara y'umuyisi umwamikazi Elizabeth wahora ari mu barongoye igihugu c'Ubwongereza. Gushika ubu rero ni munyemere nshuti banywanyi bacu ayo makuru yacu tubandanye vyose tuze kuvyumviriza mu buryo bw'idonido tukaza kugaruka ku makuru akomeye cyane na cane ko bivurwa yuko n'igihugu c'Ubuganda aka kanya co bagejeje kwinjira muri ibi vyose. Umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba yatewe ubwoba na cane nyuma yuko ariko araraba yuko intambara ariko arishoramwo ari irimwo ibihugu bitisukirwa. Ibi vyose rero akaba hejeje kubitangariza bamwe mu ntwazanga mu gisirikare ku bw'amasoko yacu yibanga nyuma
yuko umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu Burundi wenyene General Prime Niyongabo ari wenyene ariko arafata ingingo ziwe. Ndabibutse yuko muri iri joro ryakeye ariho abasirikare bashika amajana 9 n'ubundi nyene bashitse, kandi bivurwa yuko amasoko y'ingabo za EAC avyemeza. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba nyuma y'aba basirikare 147 batawe mu mvuto bapfungiwe i Bujumbura mu bisata bitandukanye, bikavurwa yuko gushika ubu ngo bari umugambi ukomeye cyane, tugira ngo nawe nyene tuze kumviriza muri aya makuru akomeye cyane. Muganda kubwire ibi biriko biraba mu gihugu c'u Burundi n'akamaramaza na cyane ko gushika ubu umwari wa M23 utangaje ibintu bikomeye cyane. Nici rero uwoba utangaje ku gisagara ca Bujumbura nyuma yuko nayo ku murwa mukuru wa politike igitegaho nyene ibintu vya bigiye kuyangara. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu ciza c'u Burundi bayijeje gufata ingingo ikomeye cyane na cyane nubwo biruko umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye akabaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuvugana na mugenzi we ku telefone ngendanwa ku bw'amasoko yacu yibanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Biravurwa yuko rero yari amajambo akomeye cyane yateye ubwoba n'igishika umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye. Bamwe rero mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu gushika ubu ngo bayejeje kumuhanura na cyane ko bavurwa yuko yoba atazorenza indwi zibiri akiri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu burongozi. Umwanya ku mwanya rero turashobora gutangura ikigandaro nyuma yuko ibiriko birabanga mu gihugu ciza c'u Burundi ari ibintu bitangaje cyane. Mu nyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira nyuma y'amajambo akomeye cyane Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayejeje gushikiriza irya nino avuga ku mukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Bivurwa yuko gushika ubu ngo ayo majambo yoba agiye gukwegera abatari bakeye na cyane ni nyuma yuko bica biboneka yuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba. Umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye yaje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko aravye yuko ibigiye kubanga mu gihugu ciza c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Umwari wa M23 warahiriye gufata ingingo ikomeye cyane ari navyo nyene tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Ibihugu bibanye bitandukanye kandi vy'ibihanganje bitisukirwa gushika ubu ngubu navyo nyene byabihejeje kwinjira muri iyi ntambara nyuma yuko bamwe batanguye gutanga ivyiyumviro vyabo kubijanye n'imfashanyo iribonekeza nga mu gihugu ciza c'u Burundi. Gushika ubu rero iyo ntererano gushika ubu ngo yoba igiye kudukwegera akarambaranye. N'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko gushika ubu atangingo nimwe arekuriwe gufata mu gihugu c'u Burundi na cyane ko amagara yiwe amerewe nabi cyane. Gushika ubu rero biravurwa yuko babasirikare 147 gushika ubu ngo bagipfungiwe i Bujumbura, ari navyo rero turibuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Umugambi rero wo gutembagaza ubutegetsi ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu navyo rero munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyuma yo kumviriza yuko ibi vyose biriko biraba inzego zitandukanye nga mu gihugu ciza c'u Burundi gushika ubu zose muri leta birahejeje kuba bihindagurika. Biravurwa yuko rero impinduka zatanguye nyuma yuko n'umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye yo mu makomine agiye atandukanye abastanteri batandukanye gushika ubu ngo bariko barakurwa mu mabanga nyuma yuko biriko biravurwa yuko ari inama ziriko ziraba mu ijoro na cyane mu makomine agiye atandukanye. Izo nama gushika ubu akaba ataramenyekana uwoba ariko araziterera na cyane ko bitaramenyekana abo baba bariko baratuma ivyo vyose vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ni munyemere rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru yose twobwiye mu fiyofunyo munyemere amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye yagenye abastanderi batatu baheruka gutorwa n'inama za komine bagiye kurongora. Gushika ubu rero abo ni Richard Ngabonziza agiye kuramutswa komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo, Florent Nkezabahizi agiye kurongora komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Gushika ubu rero Jed Fraud niyo nizigiye nawe nyene akaba agiye kuramutswa komine Kayanza yo mu ntara ya Kayanza. Gushika ubu rero abo bakaba bagiye basubiriye nanone abakuwe ku kwezi k'umunani kuno mwaka nyuma yuko rero yari mu nama n'umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse abagiriza amakosa atandukanye. Ivyo vyose rero gushika ubu ngo bikaba biriko biribonekeza. Munyemere rero tubandanye nyuma yuko andi makuru akomeye cyane adushikiye inyuma y'amezi abiri gusa amugenye nanone mu mabanga y'umuyobozi aserukira mu rwego
nshinganwaro bw'ibanki gushika ubu ngo umukuru w'igihugu ahejeje gusubiriza Desire Musharitse gushika ubu rero ariko harihezwa imvo ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ariko haribonekeza icuka ca kudeta umwanya ku mwanya irashobora gutangaza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu gusa n'ubu biracagoranye na cane cane ko General Prime Niyongabo yoheza gufata ikibuga kandi agafata n'uru rubuga ruriko rurakorerwamwo ibi bikorwa bitandukanye ku mugwa mukuru wa politiki ibintu biraje gukomera cane na cane cane bikavurwa yuko gushika ubu ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ivyaho vyabejeje kuyangara umutekano rero muri aka gatondo wasubiye kongerezwa na cane cane ku bw'amasoko yacu mu bamenyesha makuru bakorera muri ico kibanza. Reka tubandanye amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu gihugu ca ciza c'u Burundi gushika ubu rero ibintu biriko biravurwa nga mu gihugu ca ciza c'u Burundi birateye ubwoba. Reka tubandanirize kuri aya makuru avurwa yuko kuri uyu wa mbere isaha 2 ziheze imbere yuko kuri ubu ngubu niho hoba bisikana mu mabanga hagati y'uwahora ari umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye aherutse rero gutorwa nk'urongora umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni hamwe rero na Jerome Niyonzima aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu muri ayo mabanga. Prosper rero Ntahorwamiye akavuga yuko ko bimwe mu vyo amusigiye harimwo igikorwa cyo gutera ivyigwa nanone mu nama nshikiranganje gushikiriza icegeranyo cayo gutanga imbusha kubagiye mu ngendo z'akazi hanze y'igihugu hamwe no kuvugira leta y'u Burundi. Akamusaba rero kubandanya akurikirana ivyo yari ajejwe kuko rero ivyo vyemejwe mu nama nshikiranganje ariko bitaraterwa ko umukono byotorerwa kandi bigotorerwa inyishu kandi bigaterwa ko umukono. Gushika ubu rero kubwa Jerome Niyonzima avuga yuko agiye kubandaniriza aho uwo asubiriye yaragejeje ibikorwa vyiwe kandi ko azokwama atanga amakuru kubene igihugu mu gihe cose bizoba bikenewe. Ivyo vyose rero abandanya bishikiriza nyuma yuko ari n'ayandi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero biravurwa yuko hari abategetsi bakomakomeye bariko barakurwa mu mabanga gihutihuti atamvo zumvikana kandi zisiguritse nkuko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Umukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uwikeka ko wese yoba akorana n'akarwi kishinze kumutembagaza gushika ubu ngubu rero araraye ntibuca. Amakuru rero turonse n'amakuru ateye ubwoba avugwa yuko ari abajenari bagira babiri gushika ubu ngubu bahije gupfungirwa mu ikave kwa Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu rero akaba yemeza ayo makuru amasoko yacu yibanga mu biro vy'umukuru w'igihugu nayo nyene akaba ari ayandi makuru akomeye cyane dojeje kuronka tugera tuze kugarukaho mu buryo bw'idonido. Igihugu ca ciza c'u Burundi umwanya ku mwanya ubutegetsi bwa Gitega bwawejeje gusambuka na cane cane bivanye n'ibikorwa bitandukanye umukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yibonekejemwo ibijanye nuko yatumye abasirikari b'u Burundi igisoda c'u Burundi giheba. Bamwe mu basirikari b'u Burundi batanguye guheba igisoda na cane cane ko umwe wese yumva yuko uwo kurungikwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ahubwo yiyotabwa mu mvuto. Reka rero tubandanye aho kuri ubu ngubu igitoro kibonetse ntivyoroha kuba abantu bakironka ni nyuma yuko aho igitoro ntibiba vyoroshe na gatoye muri iki gihe cy'icena ryaco. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira biravurwa yuko kuri ubu ngubu nyuma yuko aho twari turi mu isaha z'ijoro isaha 4 z'ijoro n'iminota 50 kuri station iri imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero abatanga igitoro ntibari borohewe kuko abashoferi batariko barahuriza uko batonze kuko bamwe bavuga yuko aribo batanguye gushika kandi aribo bakwiye kuguma banywesha abandi baza kunywesha inyuma yuko abandi ba mbere bahejeje. Ibi rero bikaba biri muri iki gihe c'icena ry'igitoro nyuma yuko biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Igitoro rero mu kunguruza bikaba ari imuzi nanone wibuye na cane cane ko haba mu gisagara co Bujumbura. Biravurwa yuko ibintu vyabihejeje gukomera cane ndetse no mu gihugu hagati ibintu biraje gukomera cane mu ntara zitandukanye ibijanye n'igitoro. Gusa ndabibutse yuko iki kibazo umukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yivugiye yuko ubwiwe azogishira mu biganza vyiwe ama agaca aratunganiriza abene igihugu n'abunguruza abantu bakoresheje ivyunguruza abantu bitandukanye. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira ibi vyose birimwo igipfungu cishi cyane na cyane cyane ku mukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibijanye n'igitoro yari yabihaye umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. None gushika ubu byaba bimeze bite? Niko abene igihugu bamwe babaza niba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataco ariko arakora kubijanye n'iriduga ry'igiciro cy'igitoro. Ibiriko biraho mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Ni munyere
munyemerere rero nshuti banywanyi bacu amakuru yacu tuyabandarize ku makuru akomeye cyane ndabibutse yuko turi buze kubumviriza amajwi akomeye cyane abasirikare b'u Burundi gushika ubu bariko baratabaza abasirikare rero bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushika ubu batashimye kuganuka nga mu gihugu cy'u Burundi na cyane ko umugenerale abarongoye gushika ubu yaciye afata ingingo ikomeye cyane ndabibutse yuko gushika ubu hari urupfu rw'akabarorohejeje kudushikira Colonel Pascal yoba yajeje kwitaba umuremye nigiye mu nyuma zuko yaguye mu gitero ca M23 ubwo yabagaba ko igitero nyuma yuko ari we nyene bari bazindutse kugwana mu ntambara rero zari zabahujije muri Mushaki ibintu bihejeje gukomera cyane iyi ntambara rero iriko iraduza n'umari wa M23 gushika ubu ikaba iriko iratwononera igisirikare c'u Burundi na cyane ko inkuru z'umubabaro zitandukanye kandi ziheza zibandanya kudushikira amakuru rero ababaje cyane umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bari vyo yatanguriye ko umugambi ukomeye cyane wo kumva yo kiyonkora ku karwi k'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi amakuru rero akomeye cyane nyuma yuko Colonel Pascal gushika ubu ajeje kwita umuremyi abaryango biwe rero turabihanganishije na cyane tukihanganisha n'abandi babuze ababona cyane muri iyi ntambara iriko iradoza n'umari wa M23 gushika ubu rero ni intambara turiko turagwana ariko nanone ntidutahura ico turi kugwanira na cyane ko bamwe mu basirikare ba FARDC batubwira yuko twagurishijwe amafaranga kandi twishurwa amafaranga menshi cyane akaba ari nayo mvo baca badutana urugamba abasirikare bacu bakicishwa intwaro canke ibigwani biba vyasizwe n'igisirikare ca FARDC bikagisiga mu minwe y'umari wa M23 amakuru rero ivyo vyose niko umusirikare wacu w'u Burundi abandanya abishikiriza kuri Burundi News TV mu kiganiro twagiranye nawe mu basirikare gusa batashimye yuko tuvuga amazina yabo kumvo z'umutekano wabo kuko murazi yuko uvuze nabi ubutegetsi bwa Gitega gushika ubu ngubu bica vyumvikana yuko aborezwa igufwa abandi bakaborwa irengero kuko amasoko yacu avyemeza ndabibutse yuko rero uko twebabwiye mfunyefunyo umugambo ukomeye cyane wo gukura ko intwaro y'agahotoro gushika ubu rero amakungu yoba tangiye kuvyivangamo na cyane nkuko bishikirizwa na mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu rero biravurwa yuko amakuru akomeye cyane yije kudushikira hari ibihugu bibanyi vyatanguye kwinjira muri uru rugamba rukomeye cyane igisirikare cacu kiriko kirahanganamo n'umwari wa M23 nyuma yuko ingabo zari mu butumwa bw'amahoro muri EAC gushika ubu ngubu ingabo zishika amajana 9 arizo zejeje kuva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku munsi w'ejo mw'isaha z'umugoroba bivurwa yuko rero n'amasoko yacu ariko arabandanya kutugira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biravurwa nga mu gihugu caciza c'u Burundi n'ibindi biba bigiye bitandukanye tugenda tubandanya tubashitsa ko mu buryo bw'idonido ndabibutse yuko umwari wa M23 wenyene wejeje gufata ingingo ikomeye cyane umwanya ku mwanya urashobora gutangaza ikintu gikomeye cyane ngaha mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ho bagiye kongerezwa umutekano na cyane ko ibiriko biravurwa ari ibintu biteye ubwoba rero hatanzwe gasopo ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yoguma yibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye kandi nanone akama ahakana ibijanye nuko aratanga intererano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amakungu rero nyuma yuko ajeje gufata ingingo ikomeye cyane M23 yoba igarutse kuvuga ku ijambo Bujumbura ni kuyihemvo munyemerere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane yaje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi gushika ubu ngubu ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya ubugwayi bwiwe burajeje gufata iyindi ngingo ikomeye cyane gusa rero reka nsoreze kuri aya makuru akomeye cyane nihanganisha abaryango bariko barabura ababo mu ntambara tudatahura iriko irahuza n'umari wa M23 ku burungu rero bikaba bihejeje gukomera cyane munyemerere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu azandi muje kuri bigano vyacu nakagaruka iyi mbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV niyo ibashitsa ko ukuri ko kwizerwa mu gihugu c'u Burundi murazi yuko kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu amaradio yose nga mu gihugu c'u Burundi yoba atariko aragira ico atangaza kubijanye n'ibiriko biraba mu gihugu caciza c'u Burundi ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru kuba twumviriza muri nga mu gihugu c'u Burundi nabandi baherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure nabandi mwese muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini tubahaye ikaze mu yandi makuru yacu aza nimuje kure i Burundi News TV.